ndabaramukije kaze mu makuru ategekanya uko ikirere kizoba kimeze ejo ku munsi wa kane igenekerezo rya 19 ntwarante umwaka w'ibihumbi 2026. Imbere y'umutaga hakaba hitezwe imvura Igitega n'Ikarusi mu ntara ya Gitega, mu Cankuzo ni Muyinga mu ntara ya Buhumuza, mu Kayanza, Ingozi no mu Kirundo mu ntara ya Butanyerera. Ahasigaye hakazoba hitezwe ikirere kirimo ibicu, hakazocamo n'ibihe vy'izuba hamwe hamwe. Ibipimo vy'ubushuhe bizoba biri hasi kurusha ahandi, bikaba vyitezwe Imwaro kuri °C 13. Inyuma y'umutaga hitezwe imvura mu ntara zose zigize igihugu cacu, mu Rumonge, Ibujumbura n'Ibubanza hakazocamwo n'ibihe vy'izuba. Ibipimo vy'ubushuhe bizoba biri hejuru kurusha ahandi, bikazokwibonekeza Ibujumbura no mu Cibitoke kuri °C 27. Hitezwe yuko izuba rizoseruka igihe c'isaha 12:07 z'agatondo, riheze rirenge igihe c'isaha 12:14 z'umuhingamo. Nuko rero aha niho hagarukiye amakuru y'ikirere mwateguriwe n'ikigo Ijebu. Adeline Ngenzebuhoro ni jene yabashikirije, mwakoze kuyakurikirana.